3, 2, 1, пуск! Twongeye kubaha ikaze banywanyi bacu bakunzi bahe muri kwikara mu mpande z'isi ikaze mana n'amakuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko aravuga ku isi muri kano kanya. Muri aya makuru yacu turababwira amakuru y'intambara iri kurebuza igihugu cya Ukraine n'igihugu cy'Urusiya, ndetse muri aya makuru turababwira n'amakuru avugwa mu bindi bice by'isi. Ikaze muri aya makuru. Twongeye kubaha ikaze tubisabwira sabone cyangwa kugira subscribe bakoresha ururimi rw'icyongereza. Amakuru yacu rero turahereye muri Ukraine, ndetse aho rero intambara n'ubu zikomeye cyane rwose muri kariya karere k'uburengerazuba bwa Donbass region asanzwe ariko harabera imigwano hagati y'ingabo z'Urusiya n'ingabo za Ukraine. Intambara ikaba yatanguye muco Urusiya bwise special operation, abandi bakavyita invasion. Tukaba tugeze mu kwezi kugira indwi intambara imaze gutangura. Intambara biboneka ko atasinyana ntoya yo guhagarara hano bifise ibandanya kwiha inkombi muri kare abantu benshi bamaze guhitanwa n'intambara. Abantu bivuga ibitigiri vyigenga bitemezwa neza cyangwa bihekanwe n'igihugu cya Ukraine bimenyesha ko nibura ngo abantu ibihumbi 120 bamaze gusiga ubuzima mu ntambara iriko irahuza igihugu cya Ukraine n'igihugu cy'Urusiya. Abandi nabo bashika miliyoni 6 bakaba bamaze guhunga igihugu cya Ukraine. Intambara rero irakomeye, intambara ikomeye, ikaba ikomeye mu karere ka Kisoni, aho rero bivuga ko ngo ingabo za Ukraine ziko zigerageza gufata kugaruza kano karere ka Kisoni, ndetse bikaba bivuga ko ngo ingabo za Ukraine nk'uko bimenyeshanye n'abasirikare ba Ukraine ko ngo bamaze gufata ibice bitari bito bavyatse igisirikare cy'Urusiya cyari cyarafashe muri kano karere ka Kisoni. Nyuma yaho rero bibonetse ko igisirikare cya Ukraine gitanguje ibitero bikomeye cyane rwose byo kugaruza ubutaka bwabyo, aho rero bamenyesheje ko ngo bagomba gukora uko bashoboye kose kugira ngo bagaruze ubutaka bw'igihugu cya Ukraine. Turaza kumvisha mu kiganiro kirekire Perezida Zelensky yagiranye n'amenshi makuru hirya y'ejo haheze, aho yamenyesheje ko byanga byakunda igihugu cya Ukraine kigomba gusubira cyose mu minwe y'abene igihugu b'igihugu cya Ukraine. Intambara rero zikaba zikomeye cyane. Urusiya rero n'ubundi bwakomeje gukora ibitero, akarorero ni nk'ibitero bya Urusiya bwakoze mu karere ka Kramatorsk ndetse no mu karere ka Kramatorsk nyene, naho hakaba hari hakurya y'unga nyene muri kano karere. Ibindi bitero bikomeye byabonetse bibera hari ikivuko canke ikigega c'amatara ca Zaporizhzhia nuclear power plant, aho rero naho nyene Perezida Zelensky yamenyesheje ko kino kiga byankaza ko igomba gusubira mu minwe y'ingabo za Ukraine. Ariko rero Urusiya bukaba bwikingiye, biboneka ko Urusiya bwengereje abasirikare kuri kino akivuko bikomeye cyane rwose. Biboneka ko intambara zikomeye cyane rwose ko Ukraine ubu inyuma yaho abasirikare benshi bavuye kugira imyimenyerezo mu bihugu bya Buraya. Rero bakaba biboneka ko abasirikare bamaze kugaruka ba Ukraine, bakaba Ukraine iriko irakora ibitero bikomeye ku ngabo z'Uburusiya zisanzwe ziri mu karere ka Donbass region. Turabandanya n'amakuru yacu. Tukiri rero muri ano akarere, Perezida Zelensky nk'uko twabibabwiye yaragiranye ikiganiro kirekire n'abamenyesha makuru. Reka tumukurikirane ikiganiro Perezida Zelensky yagiranye n'abamenyesha makuru, aho twagiye turaca ku mayange ivyavuzwe muri kino kiganiro ca Perezida Zelensky n'aba bamenyesha makuru mpuzamakungu. Perezida wa Ukraine, Perezida Vladimir Zelensky uyu munsi akaba yagiranye ikiganiro n'abamenyesha makuru mpuzamakungu, aho bari batumiwe iwe ku mugwa mukuru Kyiv, aho rero yagiranye ikiganiro n'abamenyesha makuru ababwira yanasanzwe avuga ku by'amezi 6 aheze intambara iri kwiraba mu gihugu cya Ukraine. Perezida Zelensky yagize ati tumaze amezi 6 yose turi mu ntambara, aho twateye igihugu cyacu cyatewe n'abateroriste. Aho rero akaba yashatse kuvuga Abarusiya. Ati rero nubwo biri uko ntitwacitse intege, turakomeye cyane. Ati ingabo zacu zarayerekanye ubunararibonye, zirahagarara zirarinda igihugu cyacu. Ati
nubwo umwasi afise uduce dutoya cyane rwose amaze gufata ku butaka bwacu bwa Ukraine, atariko rero ubutaka bwacu bwa basokuruza ndabizeje ndababwiye by'ukuri ko nta nkeka ubutaka bwacu tuzobwaruza. Tugomba gukura Uburusiya ku butaka bwacu. Uburusiya bugomba gusubira mu gihugu cabwo vyanka vyakunda. Ati ibi nta gukekeranya nta nkeka iriho ko ingabo zacu n'abanyagihugu bacu dufatanije tutazobishika ko. Ati mugiye kubona vya vuba impinduka. Ati kuko tugiye kwirukana abaduteye amaraso bateye igihugu cacu, tugiye kubakura ku butaka bwacu. Ati maze rero idarapo y'igihugu cacu ryongere rihungabane. Aya mu majambo ya Perezida Zelensky aho yari muri kino kiganiro yagiranye n'abamenyesha amakuru, aho rero amenyesha ibyagiye bikorwa ndetse hanashima n'ibihugu bifashanya n'igihugu ca Ukraine, ahavuga ko ashimira abafatanyabikorwa n'igihugu ca Ukraine, kandi akaba yongera asaba ko bashishikara kongera gufasha mu bishoboka byose kugira ngo igihugu cy'Uburusiya cyishure ibyo cyakoze byose mu gihugu ca Ukraine. Akabamo nta nkeka ko Uburusiya bugomba gushikanwa imbere y'amasentare mpuzamakungu bukaryozwa ibyaha bwagirizwa gukora mu gihugu ca Ukraine, bwakoreye abanyagihugu ba Ukraine muri rusange. Ibiro bikaba byavuzwe na Perezida Zelensky muri kino kiganiro yegeranye n'abamenyesha amakuru. Perezida Zelensky kandi yongeye kumenyesha ko ngo igihugu ciwe rero kigiye gutangura ibitero bikomeye cyane rwose, aho yavuze ngo mu karere ka Kremedorsk ngo haratewe, ariko anavuga kandi ko ngo mu karere ka Donbas region kose muri rusange hasanzwe hari abasirikare b'Uburusiya ko ubuzima bwifashe nabi cyane rwose, ngo rero bagomba gukora ibishoboka byose bakureho abasirikare b'Uburusiya maze igihugu cya Ukraine congere gisubire kugira amahoro, congere gusubira gutekana. Kamishije hari ikiyaga ca Zaporizhzhia nuclear power plant ko bagiye gukora ibishoboka byose bakirukanaho ingabo z'Uburusiya. Akaba yamenyesheje ko batanguye ibitero bikomeye cyane rwose ibyo kwirukana ingabo z'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine, ngo kandi ubu nta gusubira inyuma. Ndetse akaba yamenyesheje ko ijoro n'umurango ingabo zibe ziriko zikora ibishoboka byose kugira ngo zikure abana basirikare b'Uburusiya bari ku butaka bwa Ukraine. Amenyesha ko ndetse mu bitero by'ingabo za Ukraine biriko biratera intambwe ikomeye cyane mu kwirukana abasirikare b'Uburusiya. Amenyesha ko ibirindiro bimwe bimwe bamaze kubyirukanamo abasirikare b'Abarusiya bari babifashe. Intambara rero zikomeye ikaba iriko irabera mu karere hafi y'akarere ka Kisone, nk'uko mubibona niho rero abasirikare ba Ukraine bariko baragerageza kwirukana ingabo z'Uburusiya zisanzwe ziri muri kano karere. Tubibutse ko ingabo z'Uburusiya zimaze hafi ukwezi kose zarafashe kano karere ka Kisone, ndetse rero ahandi habera imigwano aho Uburusiya bwateye akaba ari mu karere ka Kremedorsk, aho rero basambuye amazu menshi. Ibi rero ubu Ukraine ikaba yagirije igihugu cy'Uburusiya ko Uburusiya buriko batagetinga amazu y'abasivile muri kano karere ka Kremedorsk, ndetse abiboneka ko kano karere koko rero kari no mu burengerazuba bw'igihugu ca Ukraine. Bivuga rero ko kano karere kari kure cyane rwose y'akarere ka Donbas region muri rusange gasanzwe kariko kaberamo imigwano iriko irahuza zino ngabo z'Uburusiya n'ingabo za Ukraine. Akandi karere katewemo ni kano karere mubona ka Slimajosk. Kano karere nako nyene n'akarere kari kure cyane rwose hariko harabera intambara z'igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya. Rero biboneka ko ibitero bikomeye cyane rwose muri no minsi, cyane ko ingabo z'Uburusiya zirashaka kuva muri kano karere, ariko ingabo za Ukraine zikaba
yarahiye zarengwa ko zigomba kwirukana ingabo z'Uburusiya ku kiguzi icyo cyose kugira ngo zibe muri kano karere. Twibutse ko rero kuva intambara yatanguye impunzi zimaze guhunga igihugu ca Ukraine zimaze kugera ku miliyoni 6. Murumva ko rero intambara imaze gutera ibyago byinshi cyane rwose mu gihugu ca Ukraine ndetse no mu bihugu bibanye byakiriye zino mpunzi nk'ibihugu bya Buraya. Tube rero ngaha muri Ukraine no ndeje dusimbira mu gihugu cy'Urusiya. Igihugu cy'Urusiya rero ngo coba hakiko kiraturira hagaze yaco aho huyiha ibihugu bya Buraya. Ibihugu bya Buraya muri kino gihe bisanzwe binakeneye gaze ku rugero runini cyane gose. Rero aboneka ko Urusiya buriko burashaka guhasha ibihugu bya Buraya nyuma yaho ibihugu bya Buraya byafatiye ibihano igihugu cy'Urusiya aho gitangurije intambara yatanguye itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Rero ibihugu bya Buraya bikaba byahise bifatira ibihano igihugu cy'Urusiya. Igihugu cy'Urusiya rero kikaba biboneka ko cyabishuye kubima hagazi ndetse no kubimurira no kubima ibitoro. Ibi rero bikaba bivugwa ko ibi byatumye ibihugu bya Buraya bikena cyane gose bisubira mu bukene. Aho rero ibihugu bya Buraya ubu biriko biraho mu buzima butoroshe ndetse ubuzima abanyagihugu ba Buraya bataramenyereye bwo kubura gazi n'ibitoro ndetse no kubura umuyaga nkuba mu bice bimwe bimwe nk'ibice publique. Ubu ibihugu byinshi bya Buraya bikaba byarahagaritse umuyaga nkuba. Igaze rero y'igihugu cy'Urusiya, Urusiya aboneka buriko burayiturira mu kirere mu burengerazuba bw'igihugu cy'Urusiya. Harasanzwe hari station nini cyane gose risanzwe iha igaze ibihugu bya Buraya. Ibihugu rero igihugu cy'Urusiya giturira ngo gaze nibura ishitsa miliyoni 10 z'amayero ku munsi, aho rero iyi gaze ariyo yogiye mu bihugu bya Buraya. Rero kubera ibigega bya gaze by'Urusiya kubera bifise urugezo rwa gaze bigomba kugeza ku munsi kuzuza, rero bituma rero Uburusiya buhita buyiturira aho kwitanga mu bihugu bya Buraya. Ibi navyo rero n'ubundi ngo ibigo bya gaze bigira amagaze ku isi bikaba bisanzwe bibikora. Iyo gaze yabaye nyinshi cyane gose mu bigega byabyo ngo atakindi kiba cyarategekanijwe atari guca muyiturira mu gihe itarose ingene ikora muri uwo mwanya kugira ngo ntibihe disrupting systeme uko isanzwe iduza gaze iva mu kuzimu. Rero Uburusiya rero bwahisemo kuzahabura turiya iyi gaze. Rero mwumva ko Uburusiya buturiya gaze ishikana miliyoni 10 ku munsi z'amafaranga y'amayero. Aho rero bimaze hafi ukwezi kose Uburusiya buriko buraturira ino gaze aho kuyigurisha mu bihugu bya Buraya ndetse ibihugu bya Buraya bisanzwe binayikeneye cyane. Ndetse rero mu bihugu bya Buraya hakaba habayeho kutumvikana aho nk'igihugu ca Hungariya cyamenyesheje ko kitazokurikiza amategeko yose yashyizweho n'ibihugu bya Buraya mu gufatira ibihano igihugu cy'Uburusiya. Aho rero igihugu ca Hungariya kiriko kivuga ko coco gifise need special canke gifise uko gikeneye ibikorerwa mu bihugu by'Uburusiya ku rugero runini cyangwa n'ibindi bihugu. Rero aho igihugu ca Hungariya cyamenyesheje ko kigiye kongera kugura gaze ukuri kwamye ndetse no kugura ibitoro ukuri kwamye mu gihugu cy'Uburusiya. Bikaboneka rero ko hari ugutumvikana hagati y'ibihugu bya Buraya ku kibazo cy'Uburusiya. Turabandanya n'amakuru yacu kiri hano rero hanyene mu Burayi mu gihugu dusimbire mu gihugu cy'Ubwongereza. Igihugu cy'Ubwongereza rero ubwato bwacu bukomeye cyane gose bw'intambara, ubwato bita Warship Carrier canke ubwato butwara indege za gisirikare. Akaba ari nabwo ubwato bunini cyane gose bwa mbere igisirikare cy'Ubwongereza cari gifise, bukaba bwaragize ikibazo ndetse aho abamenyesha makuru batangaza ino nkuru bavuze ngo ni igisebo canke kimaramaje cyane gose ikomeye ku gihugu cy'Ubwongereza, kuko Ubwongereza bwari bwizeye buno bwato kurusha ikindi kintu cyose. Rero ubwato bunini cyane gose bwaguzwe miliyaridi 3 z'amafaranga y'amapaundi y'amaradutunga akoreshwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Haka rero yararenga miliyaridi 3 z'amadolari y'abanyamerika. Aho ubwato rero bwitwa Long March Prince Wales bukaba bwagize isanganya mu gihe bwari ko buva mu Bwongereza bwerekeza New York mu gihugu cy'Amerika, aho bwari bugiye kwitabira amahiganwa canke imyemenyerezo ya gisirikare yokozwe hagati y'ubwato ndetse n'ubundi bwato bwitwa Lincoln bukomeye cyane gose bw'igisirikare cy'Amerika. Aho rero bari bagiye gutangura gukoresha ubuhinga bushasha buno bwato bwose bushaka gukoresha yaba ubwato bwa Amerika ndetse n'ubwato bw'Ubwongereza bwo gutangura kugurura amadrone nazo iyo bakoresheje
buno bwato bitwa washibikari. Buno bwato ubundi busanzwe buzwi ko bugwa ko indege za gisirikare mu gihe c'intambara habo mu mazi, maze indege za gisirikare zikaba zishobora kwagwa zikahava zigenda gukora ibitero, ndetse buno bwato bukaba harimo ari bunini cyane gusa butwara ibigwanisho byinshi cyane gusa indani, nuko ko indege zigenda zikaza zigapakira zikongera zikagenda zigakora intambara. Rero bakaba bari bagiye mu myimenyerezo ko botangura gukoresha kuri zino ndege nyene gukoresha systeme yo kuzahabaragurura ko amadrone. Ibiro bikaba ari no buno bwato bwa Ichilongo Marche Prince Weze bwari bugiyemo, ariko bukaba bugitaguruka gusa mu mazi yo mu Bwongereza bumaze amasaha make cyane gose bugiye, ndetse bukaba bwari bwahagurutse bushengerewe cyane gose n'abanyagihugu b'Abongereza bishimira ko bafise ubwato bw'igihanganye nk'ubu, ariko bukaba bwahise bugiye gatoya bupfira mu nzira, ndetse bukavuga ko bwagize ingorane ikomeye cyane gose, ndetse bushobora no kutabandanya urugendo bwerekeza mu gihugu ca Amerika. Aho rero bwari bugiye buno bwato bwari bugiye mu rugendo bwumazemo hafi amezi 3 arenga yose bwerekeza mu gihugu ca Amerika i New York, aho bereye iyo myimenyerezo ya gisirikare. Rero ikaba imyimenyerezo ya gisirikare isa nuko yabaye irahagarara kubera abanyamerika bashaka kuyifatanya n'igisirikare Navy kigwanira mu mazi cyo Bwongereza. Rero ngo nkuko byerekanwe ku masanamu yegera nuko abahinga b'Ubwongereza baciye bagenda gufasha buno bwato, ndetse bakaba bajanye amato yandi menshi mato ya gisirikare kugira ngo arabe ko bokwega buno bwato bavane mu mazi, kuko bwagize ikibazo cy'uko gutosubira kubandanya urugendo. Bavuga ko ndetse bimaze kumenyesha ko ngo imoteri zabwo zibiri ngo zoba zimaze guhagarara zitakiriko zirakora. Urebe buno bwato busanzwe bufise nibura ngo imoteri zose zine zisanzwe zikora, zikaba busigaye ugendera ku moteri zibiri, nazo rikaba zidakwiye ko buno bwato bwobandanya urugendo, ndetse bikavuga ko hoba hari n'ibindi vyononekaye uretse ibya zino moteri zibiri zimaze kumenyekana ko arizo zononekaye. Turabandanya n'amakuru yacu. Amakuru yacu rero yandi reka duce tubandaniza ku mugabane wa Afrika. Ku mugabane wa Afrika rero amakuru yacu dushikanye mu gihugu ca Kenya. Mu gihugu ca Kenya rero urubanza rwari rwitezwe n'igishika cyane gose, urubanza rwarezwemwo William Samuel Ruto asanzwe ari president elect yatsinze amatora y'igihugu ca Kenya, rukaba rwiyerezwemwo na Raila Odinga ko atatsinze amatora bikurikije amategeko ko yoba yaribiwe no mu guhejeje gutegura amatora witwa IBC. Rero akaba muri no rubanza ruregwamwo William Ruto, ndetse rukaregwamwo na ujejwe amatora mu gihugu ca Kenya witwa IBC. Rukaba rwatangwe ku mugaragaro mu gihugu ca Kenya, aho rero umukuru wa sentare nkuru yitwa Hamada Kome akaba ari we yarahagarariye no rubanza ari kumwe n'abandi bashingwa manza ba sentare nkuru y'igihugu bashika 6. Runo rubanza rukaba ruzocibwa n'abashinga ntahe canke camanza indwi bose bayobowe n'umukuru wa sentare nkuru y'igihugu ca Kenya yitwa Hamada Kome. Rero ibyakozwe uno munsi ukaba kwari gutegura uko imanza zigiye kuburanishwa no gushyira ibintu ku murongo no kwerekana ku mpande zose abashingwa manza canke abavoka bemerewe kugira ngo baserukire imiguhanaka, ndetse rero no gutondeka imanza uko zizogenda, ndetse akaba banakuyemo imanza zitari zikenewe mu manza zose zari zashinzwe zashikanwe kuri no sentare zishika 9. Indwi zonyene zikaba arizo zemerewe kuburanishwa, izindi zibiri zikaba zakuwemo, ndetse mu bari basabye bose kuburana muri no rubanza kuba yaba ababa bagenzi ba sentare canke abo babunganira abazanye ibirego byunganira abarega canke abaregwa, bakaba nabo nyene benshi batemerewe, ndetse n'abaregwa nabo baburana babiri yaba Raila Odinga ndetse na William Ruto n'umugwi IBC bakaba bagabanirijwe abavoka babo bari bazanye. Tibutse ko nka umugwi wa Kenya Kwanza uyobowe na William Ruto wari wahaye akazi aba avoka bashika 55, no ku rundi ruhande rwa Raila Odinga naho akaba hari abavoka baba 45. Ariko rero sentare ya Kenya ikaba yemeye ko ku ruhande rumwe rwose bazogira avoka batarenze 4 ngo babaye benshi 6, naho nyene 6 bakaba batazokwinjira muri sale igihe kimwe, bazoba behemerewe kwinjira 4
ku ruhande rumwe n'amasaha nayo nyene akaba yagabanijwe tubitse ko bano rubanza rufise igihe ntarengwa hari rwarateganywa akaba nibura isentare nubwo rutevya gute idashobora kurenza indwi zibiri zonyene ikaba yatanze ivyavuye muri no rubanza kugira ngo bimenyekane niba amatora asubirwamo canke niba uwatsinze amatora abandanya akaba perezida akaba rero twiteze twese ko urubanza rwo rwitabiriwe n'abantu benshi cyane gose ariko rero bakaba batemerewe kwinjira ariko arabera runo rubanza bakaba barakorewe andi masara bashobora kujamo ndetse n'amaorganisation mpuzamakungu bariko harakurikirana hano rubanza za hafi ni amashirahamwe y'abacamanza mpuzamakungu yose akaba yaraserukiwe biboneka ko urubanza ruko rakurikiranwa cyane gusa cyane ko ari urubanza rukomeye cyane gose ku gihugu cya Kenya ndetse n'amakungu muri rusange naho rero duce turangiriza amakuru mwakoze abakurikiranye mwese.